impande zihanganye mu ntambara iri kwirabera mu buseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zisabwa gushira ibigwanisho hasi zigahagarika intambara. Ivyo ni bimwe mu vyapfundikiwe mu nama idasanzwe iriya 200 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, inama yo gutora umuti w'umutekano muke urangwa mu buseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kababereye i Bujumbura kuri wa kane Ruhuma umwaka wa 2023, irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari nawe arongoye uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Igihugu ca Kenya kikaba cari caserukiwe n'umukuru wacu William Samuel Ruto. Igihugu ca Tanzania naco nyene kikaba caserukiwe n'umukuru wacu Samia Suluhu Hassan. Eka n'igihugu c'u Buganda caserukiwe n'umukuru wacu Yoweri Kaguta Museveni. N'u Rwanda nyene rwari rwaserukiwe n'umukuru warwo Paul Kagame. Eka n'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo cari caserukiwe n'umukuru wacu Felix Tshisekedi Chilombo, mu gihe igihugu ca Sudani y'Epfo cari caserukiwe n'umushikiranganje ajejwe yinjira y'ico gihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Deng Alors Quiwolo. Inyuma y'iyo nama yabereye mu mwiherero, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Peter Matuki yarasomye itangazo aho yashikirije ivyapfundikiwe muri iyo nama. Ingingo zimwe mu vyapfunditswe akaba ari uko impande zihanganye zasabwe gushira ibigwanisho hasi zigahagarika intambara. Imigwi yose y'abanyamahanga igwanira muri ico gihugu nonyene yasabwe kuvayo. Abarongozi ba gisirikare bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bategetswe kuzohura mu kiringo kitarenze indwi imwe kugira bige kubijanye n'itahuka ry'iyo migwi hamwe no kongereza abasirikare baza kugarukana amahoro muri ico gihugu. Iyo ntambwe nayo ikazokurikirwa n'ibiganiro. Igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo naco casabwe korohereza irungikwa ry'abasirikare b'ibihugu vya Sudani y'Epfo n'Ubuganda. Nk'uko Peter Matuki yabaneje abimenyesha, ngo iyo nama yarangiye abayitavye bashimira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku kuntu ariko aritanga kugira amahoro agaruke mu karere k'ubuseruko bw'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Iradiyo Televiziyo RTBB ni vyiza vy'Uburundi bwiza.